twebwe rero twaritonze turaraba tusanga hariho abana n'ubu baciga bicaye hasi. Ivyo rero vyaduteye agahinda. Turagenda rero nka Manaac turiyumvira ati none twebwe twogira iki mu ntumbero yo gushigikira imbonoka zoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Turaba tuti iyo mbonoka zoza rero ihagaze kuki, ihagaze kugwaruka. Kuko bamwe muri twebwe bazobona kumbure igihugu cifashe mugabo ntibazobona igihugu giteye imbere. Nihereye ko nka jewe nta gihugu giteye imbere nzobona. Kumbure ndashaka kubona igihugu cifashe 2040 ariko nta gihugu giteye imbere nzobona. Ariko rero abantu bariko baraja muri ivyo vyose n'aba bana dufise ngaho. Umwana ari mwaka wa mbere rero twatanguye kwiyumvira cyane duhere ku mwana ari mwaka wa mbere. Tumvira ati umwana ari mwaka wa mbere 2040 azoba hejeje kaminuza. None adatanguye ngo yumve iyo mbonoka zoza turiko turavuga mukona ko yiga yicaye azokwemera gute ko ari mu gihugu cyamaze kwinjira mu mbonoka zoza y'igihugu cifashe mu 2040. Dushaka duhera kuri abo ari mwaka wa mbere kuko twarabona ko hanini nibo cyane ni benshi kandi bicaye hasi. Turimbira ati reka rero nakwe dufate tuzana interano yacu muri mbonoka zoza y'igihugu kugira ngo turabe yuko twoshika muri kuri performance tukagira mu buryo buke dufise tukara yuko ariko twaba turatereje natwe. Kira noneho turumva ko hari n'abandi batanguye intambwe ya mbere twe tuje turiko turakurikira intambwe abandi batanguye. Mwumvise yuko mu ijambo rije kutubwira hariho intebe amajana 150 zoba zibuze muri aka karere ka komine ya Ntahangwa mugabo zone ya Mutimbuzi cyane. Murumva yuko ziracari nyinshi cyane. Naho igihugu caraye cemeye uburyo bwinshi kigiye kuzana muri ico kibazo nitwosha turera amaboko ngo turindire aho byo bizobeye kuko umwanya woko bazotora ibiti baza baratangura kubaze gukora izo ntebe ni muremure. Hazoba ari umwana kumbure azoba ari kararemuruka kwicara hasi kugira ngo yicare ku ntebe. Turaraba rero muri ubwo buryo buke dufise ico twaba turakora. Uno munsi rero twaje tuzanye izi ntebe tubona ngaho imbere yayo.